Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa mu karere, aho tugiye kugaruka ku makuru arabana n'umutekano ndetse tukaza no kugaruka ku ibara ryaraye riguye mu gisirikare c'u Burundi, aho abasoda b'u Burundi basubiranyemo bakarasana, bamwe baziza abandi ko babagambaniye, bigatuma abasoda b'u Burundi barenga 200 bicirwa mu kiyaga cya Kivu. Ibi akaba ari ibintu byateje icyuka kibi cyane mu gisoda c'u Burundi, kugeza aho bamwe mu basoda bakuru bahamagajwe i Bujumbura, benshi bakaba bamaze no gupfungwa bazira ibyo byabaye, dore ko urugamba ruriko rurabera muri Kongo ruteye ubwoba, kandi ari urugamba rumaze guhitana abasoda b'u Burundi batari bakeya, mu gihe abarundi babona ko iyi ntambara atari irwabo, ndetse bakabona ko perezida wabo yadandaje abasoda b'u Burundi, ku buryo abatari bake bemeza ko n'igisirikare c'u Burundi cyamaze gutakaza ingufu, ndetse benshi bakanavuga ko cyasambutse. Ibi byose bakabishira kuri perezida Evariste Ndayishimiye, bakavuga ko mu minsi iri imbere azabijozwa, kuko ibyo ariko arakorera abana b'u Burundi birateye isoni. Turugaruka ko mw'idonido ry'amakuru turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho perezida w'igihugu c'u Burundi ubwe yagaragaye ajugumira abira icuya, biboneka neza ko afise ubwoba bwinshi cyane, aho yatangaje ko ingabo z'u Rwanda afise amakuru ko zaba zigiye kwinjira mu gihugu c'u Burundi, amaze zikagira ibice zigarurira. Ibi bikaba byarateye urujijo abarundi batari bakeya, kugeza aho bamwe bavuze ko Ndayishimiye azi neza ko ibyo ariko arakorera muri Kongo byagira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu ce, dore ko igihugu ce nta n'igisoda gikomeye kigifise, kuko abatari bake bamaze kugwa muri Kongo, abandi bakaba barataye bakomoka, abandi bakaba bapfungiwe mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu yagaragaye ubona ko afise ubwoba, kuko azi neza ko igihe igisoda c'u Rwanda cyaba kinjiye ku butaka bw'u Burundi ata minota 15 byatwara ngo Bujumbura yose ibifashwe. Akaba ariyo mpamvu perezida Evariste Ndayishimiye afise ubwoba. Hakanama n'amakuru avuga ko ingabo z'u Rwanda zitari nkeya zaba zaramaze kwinjira mu gihugu c'u Burundi, kugeza no mu gisagara ca Bujumbura. Ibi byose bikaba byatitije perezida Evariste Ndayishimiye, ariko abatari bakeya bakemeza ko ukuntu perezida Evariste Ndayishimiye yitwaye mu kibazo ca Kongo bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku mutekano w'u Burundi, kuko abatari bakeya barazi ko mu ntango z'intambara muri Kongo perezida Evariste Ndayishimiye yari yemeye guhuza M23 ndetse na leta ya Kongo, ariko byaje kurangira atariko bigenze, kuko perezida Evariste Ndayishimiye yahemukiye bikomeye cyane M23, aho yoherezaga abasoda ku ruhande rwa leta ya Kongo bakifatanya n'ingabo za Kongo ndetse n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR, bose bagafatanya igikorwa cyo kwica abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi. Ibi bikaba byarababaje cyane M23 ku rugero rukomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu perezida Evariste Ndayishimiye azi neza ko umwanya wari wose ashobora guterwa, kuko M23 ibyo yayikoreye birateye isoni kandi birababaje, ndetse benshi banemeza ko ari ibintu bigiye kugira ingaruka zikomeye cyane mu karere kose, dore ko umucanwa perezida Evariste Ndayishimiye na Tshisekedi bashije baba bagiye kuwotera rimwe, kuko biratangaje kandi birateye isoni kubona umukuru w'igihugu abira ibyuya imbere y'abaserukira ibihugu byabo, mu gihe ari kuvuga ko hari igihugu kigiye kumutera. Ni ukuvuga ko azi neza ko icyo gihugu kiramutse kimuteye byose byaba biyangaye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone,
aka ni akaryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Benshi baratubaza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ubwoba ku buryo abira ibyuya imbere y'abaserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi. Yabize ibyuya benshi babona ko rwose afise ikintu kiriko kirabimutera. Amakuru adushikira ni uko igihe igisagara cya Goma cyariko kirafatwa, ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR bari bakoze ibishoboka byose kugira ngo barinde ikibuga cy'indege, aho bari babahaye ubutumwa bwo kurwana kugeza ku wa nyuma, ariko baje kwisanga M23 yabagose ku buryo bukomeye cyane. Ubutumwa bwaturutse i Burundi nuko perezida wabo ndetse n'umukuru w'igisoda cy'u Burundi yahise abwira abarwanyi barimo abasoda b'u Burundi ndetse n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR kurasa mu gihugu cy'u Rwanda. Bagitangura kurasa mu gihugu cy'u Rwanda barumiwe, bahuye n'ibibazo bikomeye cyane kuko ibyo bagiye barasa byose barabonye ko hari ikintu kiriko kirabimira bitaragera mu Rwanda. Niko bahamagaye i Bujumbura babwira Perezida Evariste Ndayishimiye ibibashikiye. Barababwiye ati turiko turarasa ariko hari ikintu giteye ubwoba kiriko kiramira ibyo turiko turarasa kiri mu Rwanda. Nukuri igihugu cy'u Rwanda twakihenze ko cyane, ahubwo dushobora guhura n'ingorane zikomeye cyane. Icyo gihe ibyabaye ku basirikare b'u Burundi birateye ubwoba ndetse birababaje cyane. Mwabonye video ya Ndayishimiye afise ubwoba avuga ko u Rwanda rushobora kumutera. Rero mu bitero bya Goma abarundi bari kumwe na FDLR bahuye n'isanganya rikomeye cyane. Nyuma yaho M23 itangatanze Goma, abarundi na FDLR nibo bari indwanyi ziyoboye abandi. Gusa nyuma yo kubura inzira batangiye kurasa mu Rwanda bakoresheje ibikoresho byose bari bafise kugira ngo basambure u Rwanda. M23 yinjiriye itumanaho ryabo. Hari abarundi baba ofisiyo bahamagaye i Bujumbura babwira Eta Majoro ko mu Rwanda hari ikintu batazi kitari gutuma barasayo, ko ibisasu byose hari ikiri kubimira bikiri mu kirere bitaragera mu Rwanda. Ibi bintu byaratitije Perezida Evariste Ndayishimiye, abona ko ariko arihenda cyane kandi abona ko igihugu cyiwe cyaba kigiye kwinjira mu ndwano kidashobora gutsinda na gatoya. Special Force ya M23 yahawe amabwiriza ko nta Murundi na FDLR bagomba kuva aho bari. Ibyakurikiyeho ni amateka, mwarabibonye ko ibiziga bitari bikeya byamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, uretse ko ibyinshi byo bidashobora no kuzongera no kuboneka. Abo basirikare bose b'abarundi na FDLR akazoza kabo kagiye mu biganza bya M23 i Burundi, barumirwa, ubwoba burabataha. Abarundi baje kohereza indi batayo iva Bukavu nayo yose yashiriye mu Kivu. Ibi byose Ndayishimiye yabikoraga ameze nk'aho ahanganye n'u Rwanda, gusa M23 abakuraga mu nzira atakintu na kimwe barakora ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi bintu byaratitije cyane Perezida Evariste Ndayishimiye, abona ko igihe u Rwanda rwaramuka ruteye igihugu ciwe rwose ashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu benshi mwabonye irya video ariko arabira icuya afise ubwoba ageze ku gihugu cy'u Rwanda, avuga ko azi ko hari amakuru menshi yemeza ko ingabo z'u Rwanda zaba zaramaze gushika ku butaka bw'u Burundi. Bamwe n'abandi baremeza ko izo ngabo z'u Rwanda zaba ziri ku butaka bw'u Burundi, ariko abandi bakabihakana, ahubwo nyabuna bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ico ashira imbere ari ugucafuza isura y'u Rwanda ndetse ari ugukora ibishoboka byose kugira ngo abangamire ibikorwa by'u Rwanda, uretse ko atazigira abishikira ndetse atazigera abigeraho. Benshi bakamuhanura gukora ibishoboka byose akavana ingabo ze mu Burundi zisigaye, uretse ko inyinshi zishwe izindi zikaba zarafashwe. Ibi byose nyine bikaba byaramuteranije bikomeye cyane n'abanyagihugu, kugeza aho bamwe bavuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD igihe kigeze kugira ngo busezererwe vana bwangu, kuko ntaco buriko burafasha abene gihugu. Tugaruke kuri ya makuru kari kababwiye ko abasoda b'u Burundi barasaniye muri Kongo, bigatuma hari abasoda bakuru bahamagarwa kujya kwisigura kuko ibintu byabaye byateye urujijo, ndetse benshi bavuga ko byanze bikunze
Perezida Evariste Ndayishimiye agiye kuryozwa izi mfu z'abasoda b'u Burundi bariko baricirwa muri Kongo. Abahutu n'abatutsi mu gisirikare c'u Burundi FDNB basubiranyemo mu majyepfo ya Kivu, aho barasanye bamwe bashinja abandi kubarashisha. Byabaye nyuma yaho bapfushije abarenga amajana abiri baguye mu kiyaga cya Kivu. Bamwe mu bayobozi b'ingabo bapfunzwe bazira iryo rasana. Nk'uko bimeze igihe gisagara ca Goma cyari kiko kirafatwa na M23, ingabo z'u Burundi zitari nkeya zari zahawe inshingano zo kurinda icyo kibuga ziriko ziricwa, izindi zifatwa matekwa. Ibintu ntibyoroshe na gatoya, kuko itegeko ryahise riva ibukuru kubera amafaranga Ndayishimiye yari yariye amafaranga menshi cyane, akabona ko rwose Tshisekedi aza kuyamurutsa igihe igisagara ca Goma cyaba gifashwe. Nibwo yakiyumvira guhita yohereza indi batayo iciye mu kiyaga cya Kivu kugira ngo ijye gufasha abasoda b'u Burundi ndetse n'abandi basoda b'igisoda ca Kongo bariko barahanyahanyaza, ndetse n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR. Abo basoda bakimara kwinjira mu kiyaga cya Kivu ntibamenye icyabakubise, kuko abageraga mu majana abiri bose biciwe rimwe, bitera urujijo rukomeye mu bategetsi bakomeye kugeza kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko aboherejwe bose ntawageze aho yari agiye ndetse ntawuhagarutse, bose biciwe mu kiyaga cya Kivu. Ibi bikaba byarateye icyuka kibi mu ngabo z'u Burundi, kugeza aho mu minsi yakurikiyeho abasoda b'u Burundi barasanye, ku buryo abatari bake n'ubundi bishwe na bagenzi babo, bamwe baziza abandi ko babagambaniye. Ibi bikaba ari ibintu byakuruye icuka kibi cyane mu ngabo z'u Burundi, kugeza aho bamwe mu bari barongoye abandi bahise batumizwa, ubu bakaba bapfungiwe makambi ya gisirikare. Ibi bikaba byaracafuze cyane igisoda c'u Burundi, ndetse bikaba byarerekanye ko ari intangiriro yo gusambuka kwacyo, ndetse bikaba binagaragaza ko iminsi iri imbere ibikiye byinshi abarundi, kubera yuko ibiriko biraba birateye ubwoba, kandi biragaragaza ko abasoda b'u Burundi bamaze kurambirwa ingwano idafise ico ibamariye, ndetse idafise ico aho ihuriye n'igihugu cabo. Ibi byose nyine bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye byanze bikunze ibi bintu agiye kubibazwa ku rugero rukomeye cyane, kandi ko ibi bintu biriko biracafuza neza ubutegetsi n'umugambwe muri rusange. Imiryango y'abasoda b'abarundi baguye mu ntambara n'abagwanyi ba M23 yarabujijwe kugandara. Ibi nabyo bikaba biriko birashavuza abarundi batari bakeya. Mu Burundi imiryango myinshi yarafushije abayo, ni ukuvuga abasirikare ba FDNB bafashanya na FARDC, ingabo za Kongo n'abafashanya bazo kugwanya abaroberi ba M23. Iyo miryango ivuga ko yabujijwe kugandara. Ishirahamwe SS Media Burundi yaragendeye imiryango yo mu ntara ya Cibitoki mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Iyo miryango yemeye kuvugana na SS Media Burundi niyo makomine ya Mugina, Mabayi, Bukinanyana na Buganda. Nk'uko intaye zabo zibyerekana, haciye indwi irenga bamenye urupfu rw'ababo mu miryango yabo. Amasoko yacu yiyamiriza ati ariko indongozi za politiki n'igisirikare n'abasirikare baratubujije kugandara. Muri komine ya Bukinanyana nka karorero, ikinyamakuru SS Media Burundi caharuye imiryango 4 abayo bapfiriye mu buseruko bwa Kongo, Repubulika Iharanira intwaro ya Kongo. Mu ndwi ziheze benshi barapfuye, baba mu turere twa Mikoni ndetse n'ahandi hatandukanye, Bumba, Sahe. Abo bose barishwe ariko babujijwe kugandara. Imwe mu nshuti y'umuryango umwe mu yapfishije abana bayo yavuze iti mu ndwi iheze hagati niho imiryango myinshi yamenye ko abana bayo bapfuye. Yongeraho ati ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Burundi butanga amakuru make cyane ku bijanye n'urupfu rw'abo basirikare bo mu karere kacu. Hari imiryango yamenyeshejwe ko abana bayo bapfiriye mu mpanuka zo mu mabarabara, niko twamenye. Ariko rero amakuru ava mu gisirikare yaramenye mbere amakambi abo bahisi barimwo. Bari bakorera mu makambi y'abasirikare bagwanira hasi 110, 112, 41 ndetse
n'amajana 212. Umubyeyi wo mu gace ka Mikoni arashinga intahe ati umuhungu wanje yapfuye mu ntambara yo muri Kongo yariko aritegurira gukora ubugeni bwiwe. Muri rusange nk'uko imiryango yabuze abayo ibivuga, abasirikare 12 bo muri izo komine zavuzwe aho hejuru barapfiriye mu ntambara n'ingabo za M23 mu bihe bya vuba. Bamwe muri abo basirikare bamenyerejwe mu ikambi ya Mudugudu mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi imbere y'uko barungikwa muri Kongo. Bashoboye kuja gusezera ababyeyi babo, abakuru b'igisirikare batabizi. Ibisabwa n'imiryango y'abasoda b'abarundi bapfiriye mu ntambara n'ingabo za M23 iriko isaba ubutegetsi bw'u Burundi ngo bubitumenyesha. Ntituzi nimba ibiziga byabo byaratahukanywe mu gihugu cabo canke bitaratahukanywe. Ikindi ntitwaronse uruhusha rwo kugandara mbere no kuhamba abana bacu. Niko bivugwa n'umubyeyi umwe, umwana wiwe n'umuhungu yishwe n'abagwanyi ba M23 muri uku kwezi kwa Nzero. Muri komine ya Buganda, inshuti y'umusirikare yapfiriye muri Kongo ku igenekerezo rya 19 Nzero yavuze ko uwo yahamagawe byihuse ngo anyarukire mu ngabo bakorana muri Kongo mu gihe yari mu karuhuko. Avuga ati yari yaragiye muri Somalia inshuro 2. Aranongera ko anarira ati byarumvikana ko yumva ko ashobora gupfira muri Kongo. Igihe tumuhamagara yari yacitse intege cyane aca asaba ko twomusengera. Umuryango wiwe ubabaye cyane usaba abakuru b'ingabo z'u Burundi ngo barwereke n'imiburiburi ikiziga ciwe kugira ngo tumuhambane iteka. Mubyara w'uwo musirikare yashinze intahe ati ubutegetsi bw'igisirikare bwaratomoye, nta kugandara rwose, birateye isoni. Isoko mu gisirikare tashimye ko amazina amenyekana ryabwiye SOS Media Burundi ko ibiziga byinshi bitashoboye gutorwa inyuma yaho intambara zikomeye gukara. Ibya Cibitoke si ibyo byonyine, iyindi miryango myinshi yo mu ntara zitandukanye z'ico gihugu gitoyi co muri Afrika y'ubuseruko nayo nyine iriko iraca muri izo ngorane nyine. Muri Kongo ingabo z'u Burundi ziherekezwa n'abagwanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi Imbonerakure ufatwa n'ishirahamwe mpuzamakungu nk'inkorabara, nabo nyine baricwa. Mu kwezi kwa Nzero SOS Media Burundi yaramenye 3 muri bo bishwe muri Kongo vuba, bakomoka kandi mu ntara ya Cibitoke. Ibi byose bikaba ari ibibazo bikomeye cyane byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye yagambaniye bikomeye igisoda c'u Burundi. Mu kandi kanya karibuze turagaruka ku makuru ahambaye cyane ari kuvugwa mu karere, aho tuza kugaruka ku cuka cibi c'intambara kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ariko biboneka neza ko Ndayishimiye yamaze kumanika amaboko. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.